Amajambo menshi atandukanye yavuzwe n'abantu batari bake ubwo hatorwa Papa Leo wa 14. Mbega ko kazokomeza imigabo n'imigambi ya Francisco kubijanye n'urwandiko rwa Laudato Si, azokomeza guhuriza amadini yose hamwe ndetse no kuvangiyeho kamana hamwe na politike. Uru rugendo rwo guhuriza ibihugu bitumvikana hamwe kugira ngo asohoze imigambi ya Roma azobikorerako. Ibi bintu bishobora kuzoteza intambara hagati y'abiyunze n'abatiyunze. Muri kumwe na Ntwari Audrey Trésor, mbaye ikaze mu kiganiro cy'inzamba. Cardinal Robert Francis Prévost niwe yatowe nk'umukozi mushasha wa Kiliziya Katolika ku itariki 8 Rusama umwaka wa 2025. Ahabwa izina rya Papa Leo wa 14. Niwe wa mbere avuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atorewe kuba papa, akaba n'umwe mu bakozi ba Kiliziya Katolika bakomoka muri Amerika y'Amajyaruguru nyuma ya Papa Francis. Uyu Papa Leo wa 14 ku mazina yiwe ni Robert Francis Prévost, yavutse ku itariki 14 Nyakange ca 1955 Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yize muri Villanova University, Catholic Theological Union hamwe na Pontifical University of St. Thomas Aquinas i Roma. Papa Francis, umwe mu bari bagize umuryango w'abajesuite bavuga ko amateka atari meza, yasubirijwe na Robert Francis. Prévost, uyu mugabo akomoka mu muryango witwa Order of Saint Augustine, aho yawinjiye mu ca 1977 akora indahiro z'iteka mu mwaka wa 1981. Nibwo yabaye umukozi wo kwamamaza imigambi y'ubupapa. Mu mwaka wa 2023 Papa Francis yamugize umuyobozi wa dikasteri y'abasenyeri, urwego rushinzwe gutoranya abasenyeri, ndetse namugira cardinal ku itariki ya 30 kwezi kwa mbere umwaka wa 2023. Akaba yarabaye na president wa komisiyo y'abapapa ishinzwe kugenzura akarere ka Amerika y'Amajepfo. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis ku itariki ya 21 Rusama umwaka wa 2025, Prévost yatowe nk'umupapa wa 267 wa Ekleziya Katolika ku itariki 8 Rusama umwaka wa 2025. Ku nshuro ya kane y'itora rya mbere muri Chapelle 16 yahise yitwa Papa Leo wa 14, izina rihuje n'irya Papa Leo wa 13 yatwaye Kiliziya Katolika mu kinyejana ca 19. Mbega Papa Leo wa 14 yowazoshitse imigabo n'imigambi Roma yari yarahaye Papa Francis gushira mu ngiro nka vicaire de fils de Dieu, icariho c'umwana w'Imana. Imyemerere, imigabo n'imigambi yaranze Papa Francis ko mu kiringo ciwe numwe mu bagabo bagize umuryango w'abajesuite bazwi ko ibikorwa byo gukorera mu mpisho, ibikorwa bimwe na bimwe bitari vyiza. Akararo bizwi ko ibikorwa byo kwivanga mu bya politike cyane cyane kuva mu kinyejana ca 16 kugeza mu kinyejana ca 18 bagiye bagira uruhare mu kugena abami canke abayobozi bari bayoboye bimwe mu bihugu muri ico gihe, guhindura politike z'ibihugu no gucengera mu ntwaro zo hejuru, haba muri politike, mu madini yitwa ko yobakaze, bagaharanira imyanya yo hejuru kugeza ivyo bashaka babigezeko. Ibi vyateye ubwo bamwe mu bagiye bamenya ivy'imigambi yabo, ariko bibananira kubishira habona kuko batinya urupfu. Uyu muryango kandi ku nkora ya Papa Francisco nk'umujesuite naho yemeje ivy'ubutinganyi, abasambana bahuje ibitsina, abivuga ku mugaragara atikanga amatwi yisinzira imwoga runono. Yemeza ko n'abari abana b'Imana bakorerwa ivyo bipfuza ku burenganzira bwabo. Mu migambi y'abajesuite haba hariho guhuriza amadini yose hamwe kugira ngo bo muryango umwe, ico bita ecumenisme, mu mugambi wo kwegereza abana babo ariyo madini afise imico n'imigenzi ikomoka i Roma. Ivyo abayobozi b'amadini ntaco biba bibatwaye kuko baba bariko bakorera sebuja. Ibinyamakuru bimwe bivuga ko umuryango w'abajesuite ari Ekleziya y'indani muri Ekleziya, kuko abajesuite baba bafise ubushobozi bwo guhindura icerekezo cya Ekleziya mu ibanga ntangere. Kuva kera kubera ko abajesuite baba bararahiriye papa indahiro yihariye yo kumwumvira, byatumye baba imboni y'ijisho ry'ubupapa mu bihugu vyose. Bamwe bakabatinya nk'abashinzwe gutata, kugenzura no gutuma impamvu z'ubutegetsi bw'i Roma zishirwa mu ngiro impande zose. Mu mwaka wa 2018 ubwo Papa Francisco yazindutse muri Chili, yakiriye amakuru ko Musenyeri Joan Barros yakoze icaha cyo gufata ku nguvu abana. Ico gihe Papa atarabashikira, abandikira babwira ko Musenyeri Joan Barros ari umwera adakwiriye kongera kwagirizwa ico caha, avuga ko ivyabona bimwagiriza bimubeshera. Amajambo ya Francisco yaciye umutima abayobozi ba Ekleziya ya Chili bari bamuhaye umugayo, byateje uruhagarara nyuma y'indwi zike. Papa Francisco kubwo kubona uruhagarara rudasanzwe mu bayobozi ba Ekleziya muri Chili, yigize uwejo nk'ahatabizi, yemera ko yakiriye amakuru atuzuye, anasaba imbabazi ku mugaragaro. Ivyo vyatumye abasenyeri bose ba Chili batangira imihoho icarimwe, cabaye icemezo kitari bwigere gifatwa na rimwe. Papa Francisco mu mugambi wo guhuriza amadini yose hamwe
yakoze ibidasanzwe mu mwaka wa 2024 mu kwinjirana ibirato mu musigiti wa Istiqlal muri Indonesia, umusigiti munini muri Aziya y'Epfo. Umuyobozi wa Islam muri Indonesia ico gihe Nasruddin Umar yasomye papa mu kumuramutsa, papa nawe asoma ikiganza ciwe. Papa Francisco mu mwaka wa 2019 yakoze urugendo kandi mu muji wa Abu Dhabi, aho yahuye na Sheikh Ahmed Al Tayeb, umuimam akaba n'umuyobozi wa Al Azhar mu muji wa Abu Dhabi, aho indamukanyo yabo yabaye gusomana, aho banakoze ibikorwa vyo kwandikiranira ubutumwa hamwe bwiswe Document of Human Fraternity, inyandiko ngamije gutera amahoro n'ubumwe ku bayoboke babo. Ibintu bakoze benshi n'ubundi barasobanukirwa ivyari vyo. Papa Francisco apfuye hari ibyo atari bwashire mu ngiro. Mbega Papa Leo wa 14 yo bazoshobora kubikomeza mu migambi yiwe? Papa Francisco kwara kubumbira amadini yose hamwe bakagira ubufatanye budasanzwe. Hariho kandi kunoza uruhare rw'abagore muri Eklezia Katolika kugira ngo bahabwe imyanya idasanzwe y'ubupatiri ndetse n'iyindi, kugwanya ibibazo by'imihindagurikire y'ibihe, ico bisenga ukiza rusange, the common good. Bagiye bagaragaza mu nyandiko nyinshi ko kugira ngo umubumbe wacu ugira amahoro bisaba kuruka dimanche, aho yabishimangiye mu rwandiko yise Laudato Si, inyandiko yakunzwe n'abanyacubahiro benshi. Iyo nyandiko yihishemwo byinshi ku buryo icerekezo cyayo ari gukandamiza abasenga banyuranije n'ubufatanye amadini azoba yamaze guhurizako. Ikindi kandi mu migambi Papa Francisco yapfuye atarangije ko ari uguhuza abayobozi b'ibihugu barabana y'ingwe kugira ngo intambara zihagarara, abone uburyo idini rihabwa undi mwanya mu kuyobora kugira ngo rifate iya mbere ivyafata birangije. Ikindi kandi yapfuye adasambuye imigambi y'abizirika ku migenzo ya Bibiliya ngo kuko yabona bibangamiye ibikorwa vya Eklezia Katolika impande zose, akarore n'abakomeza isabato ya Bibiliya bakagwanya ibishushanyo ndetse n'ibindi. Iyi migambi myinshi yasize adakoze hamwe n'indi tutavuze. Leo wa 14 yo bazoyishira mu ngiro. Uyu Papa Leo wa 14 afise n'ivyo yigeze kwagirizwa mu bihe vyashize, aho hari birego bivuga ko yigeze guhishira ibikorwa vy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe ari umuyobozi wa diocese ya Chiclayo. Abamwagiriza bavuga ko yarungitse abapatiri bakekwa ko ivyo vyaha mu yandi maparuwasi atabanje kubahana, ndetse agerageza no gukumira iperereza ryimbitse kuri vyo. Prevost n'abamushigikiye bahakana ivyo birego bavuga ko vyari bishingiye ku mpamvu za politike nubwo bitwaje bitari vyo. Itogwa rya Papa Leo wa 14 n'amateka akomeye ku bakristo bo muri Amerika, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abenshi barindiriye ko azokomeza umurongo wa Papa Francis. Nimba ko kubwimbwe ko madini rugiye guhabwa intebe, urwandiko rwa Laudato Si rukaba rugiye guhabwa umwanya mu mareta y'isi. Tutibagiye kandi ko urwandiko rwa Laudato Si mu ngingo y'amajana 237 ivuga ko dusaba kuruhuka dimanche nk'itegeko twese kugira ngo isi ibone kuruhurira ikirere mu guhagarika ibikorwa vyose, cyane cyane ibikorwa vy'inganda birungika umwotsi mu kirere ku gisenge ca ozone. Mu rwandiko rwa Laudato Si, Papa Francisco muri Eklezia Katolika avuga ko kuruhuka dimanche atari itegeko gusa ry'idini, ahubwo ari n'uburenganzira bw'umuntu bw'ibanze bwo kugira igihe cyo kuruhuka, bwo kugira igihe cyo guhura n'Imana, umuryango ndetse no kuruhuka. Bityo ku buryo turamutse tutabikoze bishobora gukoma mu nkokora iciza rusange, the common good. Mbega baruka isabato bagakora dimanche bo bite mu gihe bazoba bashize mu ngiro urwandiko rwa Laudato Si ivyo ruvuga? Je ndabibona nk'imbarutso y'intambara ishingiye ku madini. Ibikorwa vyo guhuza ibihugu biri mu ntambara, guhuza politike n'idini, guhuriza amadini yose hamwe, ico bise ecumenisme, guhangana n'abashira amategeko ya Bibiliya ku mugaragaro avuguruza gahunda ya Eklezia. Ivyo nivyo Leo 14 agiye guhura navyo. Hari igitabo cyitwa The Great Controversy canke intambara ikomeye cyanditswe mbere yuko haba impuzamadini mu mwaka w'amajana 858, kivuga ko impuzamadini zoteza. Bavyandika kuri page y'amajana 588 kugeza kuri page y'amajana 589. Roma igenda yegeranye b'amadini atandukanye, abenshi batabona neza icerekezo cavyo, kandi zohuriza hamwe ubutegetsi bw'isi n'inyigisho zayo, bikazovamo gutotezwa ko abantu bakomeza kubaha amategeko y'Imana. Muri iki gitabo nyene The Great Controversy canke intambara ikomeye, kuri page y'amajana 67 kugeza kuri page y'amajana 68 batubwira ko hazoba impuzamiryango y'amadini ishingiye ku butegetsi bw'isi, maze amategeko atandukanye n'aya Bibiliya yashigweho, by'umwihariko itegeko ryo kuruka dimanche. Ntidukekeranya ko ubu buhanuzi ari bwo, kuko nyuma gati impuzamadini yahavuye yaduka mu mwaka wa 1995 ku ntwari ya Papa Yohani Paulo wa kabiri, ubwo yandika urwandiko rwitwa Utinum Sant, urwandiko rusobanurwa ngo kugira ngo bose babumwe. Ico gitabo kikatubwira ko bose bazosoza bahurije ku munsi umwe w'ikiruhuko ca dimanche, kandi dukurikiranye urwandiko rwa Laudato Si ku ngingo y'amajana 237 ihamagarira abantu bose kubaha dimanche nk'isabato kugira ngo isi ibone amahoro. Bibiliya itubwira ko isi izoba igiye kubona, ubwisi izoba ihuriye ku co bisi ciza rusange giteye amayobera kandi cishemwe ibintu vyinshi. Umwese azoba asigaranye azoba ari umwe, ni utemera isabato mpimbana ariyo dimanche. Muri Matayo 24 umurongo wa 20 kugeza kwa 22 haratubwira ngo kandi muze musenge kugira ngo urungo rwanyu ntiruzibe mu rushana cyane ku isabato, kuko muri iyo minsi hazoba amarushwa hambaye atigeze kubaho kuva ku itangiriro ry'isi gushitsa n'ubu, kandi ntazokongera kubaho, kandi iyo minsi yitagerurwa ntihorokotse umuntu n'umwe.
n'umwe, ariko kubwo abatoranijwe iyo misi izogerurwa. Ubwiyunge hagati ya protestantisme n'ubutegetsi bwa papa buzotuma hashirwaho itegeko ryica ukwizera nyakuri. Amerika izotanga itanguriro ryo gushiraho ikimenyetso c'igikoko. Ivyo tubisoma kandi mu gitabo The Great Controversy canke intambara ikomeye kuri paji y'amajana 145 kugeza kuri paji y'amajana 146. Muri ico gitabo nyene The Great Controversy canke intambara ikomeye kuri paji y'amajana 581 kugeza kuri paji y'amajana 582 batubwira ko Roma izongera gufata ubutegetsi, ariko atari yonyene izofatanya n'amahanga, izofatanya ndetse n'ubutegetsi bw'abayobozi b'amadini by'umwihariko muri Amerika. Protestantisme izotera intambwe yiyunge na Roma. Amerika izociba igikoresho ca Roma mu gushiraho itegeko ritubahirije amategeko y'Imana, cane cane kubijanye n'isabato. Aya namwe mu majambo yanditswe mu gitabo The Great Controversy, intambara ikomeye cabayeho mbere yuko impuzamadini baho. Gihanura impuzamadini hamwe n'iciza rusange common good cashimangiwe na Papa Francisco, kandi sikabigiye kugishira imbere nk'umuyobozi w'imbona kazoza yayo. Mu gitabo ivyahishuriwe Yohana 18:4 haratubwira ngo numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti, bantu banje nimuviwe kugira ngo moye gufatanya n'ivyaha vyiwe, moye guhabwa ku vyago vyiwe. Mu gitabo kandi The Great Controversy kuri paji y'amajana 64 baratubwira ngo Satani ngo azi kwigiha abantu bagize imyizerere ishingiye ku vyiyumviro vy'abantu gusa, atari ku kuri kwa Bibiliya, bituma baja mu nzira y'adakekeranya. Mu gitabo kandi c'abatesalonike ba kabiri igice ca 2:9 kugeza ku 12 baratubwira ngo ukuza kuwo mugararije kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza vy'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda ivy'ukuri ngo bakizwe. Nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bo bakoreramwo ngo bizere ibinyoma, kugira ngo batizeye ukuri bose bagahimbagwa no kugabitanya bacigweho iteka. Iyi si irarangiye, muze duhungire kuri Yesu kuko umunsi w'amateka utumanukiye. Mwari kumwe n'ababwiriza butumwa bwiza by'ikanguro n'ubugorozi. Ikaze ni mu biganiro bikurikira.